ubwa mbere hoho umuti uhera hehe? Inzira nyinshi. Umuti ni twemere ko dufise ibibazo, n'ibisanzwe ibibazo turabifise, twemere ko turi inyuma kandi twemere ko ubwenge burahubwo. Turi inyuma vraiment tuvyeme nka muri East African Community, haba mu ngene biri kuragera nk'Uburundi nko uri kwakompara na Tanzania na Uganda na Kenya n'u Rwanda n'iki, turi inyuma. Tuvyemere none tubigire gute? None umwana yoja kw'ishuri ntiyemere ko arwanywa uri umuvyeyi umubagira ngo iki? Ni kubera iki? Ubwenge burarahugwa abandi baraburahugwa. Kandi ibyo guteza imbere ibihugu ABC amateori arahari, ibintu birigwa ama university arahari. Ntituza kwemvana ibintu ngo twigira abahinga bakomeye kandi atabyo tuzi. Twemere d'abord hama twemere ko inyishu zishoboka. Iyo ni intambwe ya mbere, uko ugwaye ntiwemere ko ugwaye. Uwo muti uzowunywa none gahemi, wonywe umuti utemera ko ugwaye. We kubaza umuti ubanza kwemera ko ugwaye hama bakawugutera. Ari urushinge rukubabaza. Kera baradutera ishinge turi abana ugatangura kurirana, byuka turi muri za primaire, ugiye kwa muganga bagatangura gukubita irya serenge, ari nka mama wawe yagutwaye bakazabona urirutse. Ora umuti ukiza n'urya baraza bakagutora ukarira ati fyonda uko umuti ukiza n'urya. Icya kabiri ni uko rero abantu tumenye inkingi, nizo turafata inzira zitari inkingi, ndazisubiremwo. Murundi unyumva uwo ari we wese n'umutegetsi anyumve, washaka mpamagare nejo kuri stade canke mparigize duhari. Hari inzira nizo kandi ndazisubiremwo. Ni inkingi no gufatwa ari inkingi nka zine donko canke zitanu. Inkingi ya mbere ni yuko inkingi ya mbere niyo kugira ico bita bimingura kuvuga mu Kirundi reforme macroeconomique. Ibi bintu by'ingena ibya politique de change d'amadolari, ibi bintu by'ibitiro biri mu gihugu, ibi bintu ngena amafaranga, politique z'amafaranga zimeze d'amakori vy'ibiki, ivyo bitabanje kuba reforme ibikunda. Ikigira kabiri, nta mugwiza atunga azozana amahera ahantu amadolari avunjwa utandukanye gutya. Ivyo vraiment tote ntibishoboka. Ikigira kabiri nico bitara governance, ikora ibisiyo. Ibi bintu turimwo uwe abategetsi bose ari bo badandaza imenga ivya leta ntikibaho. Leta bayifata ko umenga ivya leta urihereza amadevize, bamwe batora uko bashatse nta reglementation nikora ibisiyo. Bigumye uku impunity n'ishya muri corruption d'administration, igiturire no kudahana. Dukudahana donc ni confident. Rega inibiturire ona iyo cyusanga n'ubwo rudanaza rukiruhera hejuru mu minwe y'abantu nyene bari muri leta gusa. Leta iragenda igakara uherere ngo utare buragiye ngwiki oro nawo muri leta nyine ariko bariko bikora napiwe haramaze kubakoriza ikintu kibyaza nabo nyene. Ayo madovize siduhaja turunaba abantu no muri leta baja muri mission hanze, amadovize agaruka bayaja kuyavunja basubiza muri BEP murakimbariza. Ikindi cya gatatu, iyi ni inkingi ya gatatu, ni cooperation. Cooperation ibi uva gukopera n'ibi n'amakungu zibago haro multilateral, ibi bya Banki Mondiale, BAD, ibiki akakwemera amashira hamwe aguhamera kwiye baguye ntica nikize muko bagira Uburundi. Ibihugu mugafasha imwe za Union Européenne n'ibihugu bigenwe n'ibindi cooperation, kuko nta Burundi bushobora kubaka nabivuze. Ijya jiji murembwe nyimba uyibona nyimba hagira icisahiri ntayo uzopfa wubatse Burundi ata cooperation irimo yaragira. Dura cooperation ni piri. Indi ni investissement z'abaprivé, abagwiza tunga binjira mu gihugu aho utahuguruye abantu bazi ibyo kuba kwigara baje mu nshiramwo
ngo amadora de propriete wowe uri general utwara igihugu kumva ngo umutanzania azanye amahera ngo umuzaza amahera ngo je ngo ndi umurundi ngo n'umunyamahanga ngo nabanze mu byo ndamubarira uwaje kugufasha ugende ku Bushinwa n'ubundi igihugu kitiyuguriye ku mitahe bamvamakungu ibi tuvuga ngo igihugu sizi za payiri zizovyura Uburundi zonyene zirafise aho zigarukiriza si ibi vyamana vyose biri ngaha vyonyene iyo bagira vyo mu Marundi bagira ibiki ivyo bifise aho bigarukiriza ico bita les limites igihugu kitakwiyugura ku mitahe aho ugenda muri za Kenya za Tanzania uja mu Bushinwa irya revolution économique yose n'aba privé imitahe y'abaguzi atunga bazana abayifise capitale technique ubuhinga bakuzanira na capitale finance harana n'aya mashiramwe nka Brarudi par exemple waruzi ko Brarudi ari nka imitahe mvamakungu y'abaholande izi za BCB urazi ko ari imitahe mvamakungu izi za limite zandi tutiyugure ku mitahe ugiye ukaraba muri ibi bihugu imitahe iza mu Burundi niho hanyuma hari abandi n'amamiliyaridi zatanganyika nta ikiriye kushaka ba exploiter ntaki ikira ntitwihende ugiye muri investment bigatunga canke n'igiki kujya ha mu Burundi ugiye ko abantu bafite amahera kugira bembese neza muri privé bashobora kubaka ibintu mu Burundi bangana gute ha mu Burundi ni banga abavuga tukavuga uyu urabona aba ubwiwa kompa no muri akarere ni bake iyi domande y'igitoro uva itumena umutwe ugiye nk'iza Dubai muri biriya bihugu bakarama consommation tugira ku kwezi babwira dore bakuye ko tutari n'umukiriya kose domande y'igitoro y'u Burundi muri biriya bihugu ugiye abwira ati iyi urabaza abageni ati mwebwe muje twese mu bitoro ngo turabibuze Burundi n'agahugu kangana ni commune ya Tanzania ya Kongo ngira ni zone sinzi none ukoze bitoro bingana gute abarundi bonyene turi miliyoni 10 ikishasa 12 ikishasa hafi ni 15 miliyoni z'abakiza bakinwa bikishasa none igitoro ko kiri aha muri est igitoro ko kiri ikisanga niko kihari Bunia ko kihari Goma ko kihari Lubumbashi ko kihari iyo bagiye kuyikura muri Tanzania abarundi cyayo ntibagenda muri est ya Tanzania Dar es Salaam ni kiri hariho n'ibintu je mbona yuko muhari terime dukunda gukoresha twakora gukoresha abarundi nyene yaje iva mu rwaruka cane mugabo usanga umenga irafise ikisigura sinzi ko ari kirundi we mwana urabizi hajya banga umuntu ngo kwikemesha ngwabwiye ati urikemesheje iyo terime yavuye gahemiye kwikemesha bwandazi ko ni ikintu cyumvikana kwikemesha no kuvuga ati uriyerekanye yuko nko kwisuzuguza ku tuntu tumwe tumwe urumva virema birababaje virema kuba ibintu tubirimo gutya umva rero muri ico utiyugure kuri iyo mitahe ngo abantu bazi nta bavuga tuka bundi bashobora kwembetsa ni partenariat public privé tuvuga PPP abarundi bashobora kubaka ibintu partenariat public privé na leta bikomeye ubona bangana gute bafise amadovize bafise iki bashobora kubaka amabara na leta niki abarundi beexporta bafise amakonti garniando visa hamwe be bakora ikintu yiki ko n'abexporta benshi bayahunje batwaye hanze uravye bijya bishifre vyerekana amahera nk'inzahabu yasohotse ukaraba nayinjiye mu gihugu aha mu Burundi umuntu ubona ati ni umugizi akunda twari n'aya ma capitalisation bancaire y'ukara yo mu Burundi haba nka chiffre d'affaires d'une banque mu Burundi batutwara nko muri akari muri South Africa kwaje gukompara sinzi ko ari na agence donc ibyo no kuvyumva ibyo bintu byose wana biriko birakomera muri ibihugu ce sont des secteurs qui veulent des investissements ziza kugurura bakakwereka bakwigisha urarahura ubwenge nk'abandi inkingi rero yayo ariko nakubwira ni inkingi ya cohesion nationale
kudasubiza inyuma ibintu biriko vyunga abarundi. Nyimba Burundi bwaraciye mu ntambara, murabona ingorane igihugu cagiye za 72 za 93 za iyo ukaraba no muri kahise ukaraba no mu by'ubutunzi ukabifatanya, abahinga barerekanye ko nko 72 ubutunzi bwasubiye inyuma 6%, mu 93 gushika muri 2005 ubutunzi bwasubira inyuma 33 kwijana. Mumva injyana zakoze zatugejeje barinanase amasezerano yarusharabaye igihugu kirasubiye mu ntambwe kiragize gute, twatanga gushira ku binenengwa ko urabona za 2015 umva hari abantu uko abantu bumvikana baguma wa mutima wo kwikunda wo kutabona igihugu, babona intara, babona amoko, babona imigambwe gusa, bakiyumvira yuko ariko iki gihugu uko Imana yakiremye abarundi bose ubona nyimba arabatutse batwa aba n'Imana bose muri iki gihugu, rero wumvira ko uzokumira umwe muri abo zeruka nawe ntuzi gituma yakuremye witwa uko ugasanga uri Umurundi, zeruka ikintu uzozeruka. Nta murundi n'umwe Imana yemera ko ahera hanze ngo ni impunzi, nta munyagihugu n'umwe Imana. N'abanya-Israeli bahunze imyaka 1000 urabibona iherehe kurana barasubiye hariya hariya kuri teleprobize. Nta nyimba mwarashinze igihugu ntabwo nta bantu b'impunzi indefinime, uzeruke ntibishoboka. Iki gihugu bajya bakora ibintu baragisangiye, tekana rero muranyere mu kibana mu mwumvikane, hanyuma iyo politiki imaze kugenda neza umwe wese akora ibyiwe amburundi siri pour tous et pour chacun, hama duhure kuri ya mpano Imana yaduhaye. Umunyengoza aciye ubwenge n'ubutunzi bw'Uburundi, umunyamurura aciye ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu, umuhutu aciye ubwenge, umututsi aciye ubwenge n'ubutunzi bw'igihugu Burundi, umuganga akomeye w'umupediatre ubwoko kerekese ubwoko avuyemo avura abarundi. Urumva rero bwara abantu bagubana nyuma ruko kubaho babona ati tutagumye muri politike cyo tagize ke bama iko ndi kubutegetsi vuge biki twexploite kahise tuvuge ko ibyagenze uko abantu bace baza tugumane ntibikunda uburi kutumwanya cyangwa ugasanga uri kurabesha generation zizokurikira ukazisuka ukacugenda ugazugenda ibisigaye ugasanga biriko biva kuva generation yakurikiye. Baba batubwira ati intwara atama revolution française uri kuriga muri za revolution française ukaraba nk'ingene bajya bamwe bigenza. Hari umwami yitwa Louis XVI yitwa Louis XVI, baravye ingene yigenza ico gihe, ingene amadepansi yagenda ugasanga igihugu barakena, abami babayeho neza bagira ibyo bashatse n'ibiki, agenda avuze ati bashatije ati naho ngiye après moi le délige, ati turetse kure foruma la France ntihabura uwo muri Syrie wacu azobibona. None byace bishikiye umusigisasere w'umuhungu we Louis XVI, murabizi revolution française yabaye décapité condamné à mort bamuca umutwe le 21 janvier 1793 yabaye revolution française yagiye abivuze. Wowe urashaka kugira ibintu ngira gute uri mu leader muri aba generation future kavuga ati bindi ko ndakora ingaruka zavyo muri kazoza kutazama twakutama muri gihugu kizama abarundi bazama cyane no kwisi n'ibindi bihugu umuntu abitwara bazamaho iyo uri kurigira ko bufaso n'ibintu ubrikora ubuntu ngo ushiramo ibintu mitego muri kurakingira ibi iyo bidafashe bisambuka ukuri kwa. Nibaze ko iyo cohesion nationale no kubaka abarundi bose bagaragaza impunzi n'ibiki batinda bigahera bakaza igihugu bakacubaka hakuza bara sanzara kandi bo gicwafasha. Mu ncamake je novuga yuko izo nyingi zitanu izo rero zikeneye deba na fedorute zigahuriza hamwe gafugira fedorute
kuko izo nkingi zitanu utazifashe ngo zicoce indani bijya bivuga ngo vision 2040 2060 wapi 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 ibishiri ko ntango ndiko ndihisha nejo nibagire deba bampamagara nyimba n'umushikiranganje ajejwe ubutunzi nampamagare tugende kuri plateau ibinyenda y'umusubiramo kunyene ntama a propose washinzwe iby'ubutunzi bw'igihugu a propose by'abanyagihugu mbirizi